Amahoro y'Imana bane namwe turabakunda gose cyane. Hari akavideo nagomba kubumvisha ku mugabo araho ibintu bariko aravuga, ariko gato bacinga ntereka nshishemwo buno burofarofa bwa buno burofarofa nyene bwa kino kijujute nka nyene ngo ndanovye. Ejo bundi ngaho na postinze ibintu vy'ikirato. Yamaze iminsi abiri ariko amvugaho. Yongera afatira iminota 20 ariko aramvuga. Bro, burya gufata iminsi ibiri uri muvuga umuntu, usubiza umuntu iminsi ibiri yose, ugafata n'iminota 20 umuvugaho uba wamaze kuba ikiwerewere. Kuko bavuze ngo wisiguye byabipfuye. Yeah. Jo ibintu mvuga hano, mvugira abanyagihugu bagowe, baribwa, ivyabo vyononekara. Abajeni bo mvugira abanyagihugu kugira ngo ibiciro bije hasi, mvugira abanyagihugu kugira ngo baronka akazi, mvugira abanyagihugu kugira ngo bisanzura mu gihugu, kuko hano twavise ama video y'abanyagihugu bahunga Uburundi buri gihe. Iyo video ndayibumvisha n'ikiganiro ndakibumvisha. Abarundi bahunga igihugu buri gihe kubera imitwarire mibi, imiyoborere mibi. Abageni bo mvugira nkongera je nkahuza n'abantu bose wanje nta mwasi arabuyi wawe nibindi. Ariko kino kintu ze kidambi ndanovye ngaha gifise izigongo kwera ko ntatukugwanda muri abasazi. Je ntacyo dupfa. Wene bari kino umunyarwanda kuriye cyo birabaraba ni amavangura yanyu. Je ntacyo andi nana kimwe. Hari ibindi ngaha ngo gwitwaje ngo vy'amahuzu ngo nta mpuzu ngo ndi ngaha ngo muri Amerika ngo nta mpuzu we ngo kwambara je nto kwambara n'abari mu Burundi bagenda gusa. Yo baba byikiwure were. Abari mu Burundi bagenda gusa, abari muri Afrika bagenda gusa, abari mu Rwanda bagenda gusa. Yambaye impuzu kubera kageze muri Amerika. Aho no barapfuye. Ngo afise ngo akamodoka je ivyo n'uburofa bw'abagabo je sino buja mu gihe. Ninda tagira imodoka. Koze ko becyo bisama imodoka. Mbere becyo muri Afrika bubaho. Bafise amamodoka batanze cash. Cash amafaranga biyegeranije basevinze. Atari bivyo ngaho byo muri Amerika. Twe turagoboye bro ni mutabigize muri Amerika. Ntiwibaza ngo muri Amerika ngo tubayeho ngo neza ngo gusumbya ngo ari mu Burundi ngo uyigire ngo Imana ngo ingirira ubuntu uri umusaze mu mutwe abari mu Burundi ni Imana itagiriye ubuntu. Okay, abo ngomba gutamana amajambo n'ibipfapfa ngaho. Ariko yarakantu gatoya ngaha ndagomba kunyuzamwo nyene kandanovye nka utuntu tubiri ko je ndamugaya vraiment je nta minota 20 no fata ndiko ndazeze tanikiwerewere je ntibibaho po. Ariko gatoya reka ndabumvisha kano kantu. Nyene cyubahiro turafise ingorane shasha mu gihugu ikomeye cyane ugwaruka gwaheze ibiharuro dufise n'umushikiranganje ari ngaha ngiraza kudufasha. Ibiharuro dufise twe byateye ubwo turiga turasemerera tuvuga tuti ni mwiyungunganye dukore Imana yaduheje igihugu ciza gifise akamaro kundwi hagenda amajana 2 ku kwezi n'amajana 8. Uravye amafaranga bategerezwa kwegeranya kugira ngo bagende n'amahera yobu mutaho ukomeye cyane gukora. None gana incubahiro dukore iki kugira bagume ngaha ko turabakeneye. Biga ndavyita iyo umuntu yaburaniwe no guta umutwe. Sasa rero shaka igugu ndanovye kiri he urumva twataye umutwe je nawe bro. Kuvuga ngo twege y'abagenda anovye urumva twaraburaniwe twataye umutwe kuko twavuye mu Burundi tukagenda. Kuko nabwo warungiswe na leta, nabwo nanje narungiswe na leta. Twataye umutwe. So tugaruke kuri kano kantu. Iki kijunju umukanyene ndanovye kirumva yuko ku kwezi hagenda abantu bashika amajana 8. Abivuga imbere ya president abantu barenga amajana 8 bagenda buri kwezi. Amajana 8 ku kwezi ni kundwi hagenda amajana 2. Murumva karo kantu kundwi hagenda amajana 2 ku kwezi amajana 8. Kandi numva ko uyu mugabo akibajire kubera ko mu Burundi hariho ibibazo bitandukanye mu Burundi. So ndanovye hamwe n'ibindi bintu by'ibipfapfa bigushigikiye ngaho. Kuko je sinza kuzana uburofa rofa nkabujya wowe ugira. Genda umushinga ntahakuze. Murabe abajana 8 basohoka igihugu.
bene aba nibo tuba tugomba kujaho twigeho kubera ikibasohoka igihugu dukora iki kugira ngo bano bajene bagomeho nk'uko uno muntu yariko arabibaza muga perezida yavuze yuko abagenda kurondera ubuzima hanze ko ari guta umutwe ubwo je nawe turimwo guta umutwe abaja hanze no guta umutwe kuko atari mu buzima nk'ubwo nabo barimo no guta umutwe yeah. ivyo yase gukora ngaho urazi ko bizagenda gukora hari ivyo yase gukora ngaho muri iki gihugu ye bizagiye gukora hari Bana ba Africa, they are not supposed to be treated like this. urabe barundi tuko turakubwira bava mu gihugu ingene bagenda kubaho Africans, even if they are coming from Rwanda, even if they are coming The from reason why I'm Burundi. always advancing that, or to show limit. So that's Bantege. You know mwami yampuride. Oyo mwapulira never know. Ori muna Uganda. Uri umurundi. Umaze hano na Igbo Ruganda. Anya ninde utumva ikiri ndimo gukoresha? Ninde utumva ikiganda? Mwese. Naba ngaba. Umuturuka hehe? Burundi. Mwese babakuri Burundi. Muri izana se cyangwa bagiye bakabakuri Burundi bakabazana hano. Nduriza. None se uyu nguyu umuntu washobora kubabona gute? Ajya irya mu settlement akabavana he? Kuko niba mwese muri abarundi aba yarababonye gute mwese kuba muri Burundi kandi akababona. Abakura hehe mbese? Bishobotse hakaza umuntu umwe arashobora gutuma ko mugenzi we bivanye n'uko bashaka umurimo. So haba haraje nk'umwe cyangwa babiri akongera agatuma iwabo bakazana abandi bantu. So nukuvuga bari aha benshi ntabwo ari abantu b'i Buganda. Muri abarundi gusa cyangwa harimo n'abanyarwanda? Harimo n'abaganda. Abanyankore. Harimo n'abanyankore. Mwese murara muri ubu. None se mufite toilet aha ngaha? Ziri hehe aho mujya kwifasha? Iriya niyo toilet yanyu mwese nk'uko muri aha mukoresha ako kantu gusa kangana gutya. So garuka rero ngaha muvuge ibi nivyo abarundi barimwo ni navyo natwe twamagana ngene abarundi bashobora no kubahwa mu mahanga bakubahwa mu makungu ariko iki uburebure ngaha kiza ndanovye kiruka kuri jewe haguhitana uwo mutwe wiwe ngo awukoreshe mu gutuma abana barundi baje ku murongo beco vyubahuka ubuzima bwanje buri muri risk kuko nemeye kuvugira abantu mugaco ni kuzezeta ngo ikibyo kizezeta no gupfafa mu mutwe bwacu n'inzigo n'ishari vyonyene ndabona ngene abarundi ngaba bayo ubona bareka kuja hanze baragenda ibi nivyo bagenda gukora giribi murabona umukuru w'igihugu wacanyu iki murabona umukuru w'inamashinga amateka murabona umukuru umuganga murabona iki afite aravuga ibintu atanaza atanafitiye n'ivyemezo jewe nka hano sinumvise neza ivyagongo musavuga ngo urumva ngo bariya ngo afata ngo bariya ngo akabesha ngo nivyo adafitiye ivyemezo umugabo n'umupayi mu mutwe jane kimwe natangaza ngaho nafitiye ivyemezo yo babwira umupayi wo mu mutwe reka muhonje kano kantu akumvirize neza kwanza kandi azi ko kitigeze kinyura amashuri nk'aya babashinga amateka barimo reka ndagihonje kantu gato ko reka cyavuze uburofa bwishi je ndakuza reka ndamuhonje kano kantu gatoya yumviriza Nako azotsindwa agacazana irementanya ura hari umuburanyi abona ko azotsindwa agacazana irementanya rimwe ry'ubugesera umuburanyi akarementaniriza mugenzi we ko ari umwicanyi afise ibigwanisho ukacibona polisi iramufasha kano kantu mwakumisi kwanza ibi bibera hehe mu Burundi kikiwerewere ngaha kiyo kavuga ngo tuba tukadusebye Burundi tubesha je mvugira bene bano bantu mvugira bano bantu muri ko muraburana yamana kubona wugiye kumutsinda agaca agenda akakuzanira ibigwanisha akabishira mu rugo muheri wawe agaca avuga yuko uri umwicanyi kikiwerewere kirigera kivugira abantu nk'aba jewe ndiko mvugira abantu kugira ngo bareke kubeshirwa muri buno buryo niki candayo yari ndano byo gusara kumenaguruka gusa ngaho atani cyo kimaze ninde mugabo kizima cyumvise ibi nigenda bivuze si bibera mu Burundi si rimwe se kabiri se gatatu se kane se gatanu bibi incuro nyinshi kandi polisi ije ikigufata umvira buno burozi
nyakubahwa mushikirangaje jewe nagira n'ubundi ndabasabe akabazo kagira kabiri na ko kunyuruza amadosiye. Kunyuruza amadosiye ibi birazwi mu Burundi, ntawe biharira kunyuruza amadosiye. Umuburanyi ugasanga dosiye yiwe arayibuze akayibura kandi ata muntu yinjiye mu magrefe umuntu akiri kuri ino si ntiyo arira ngo ntazopfungwa. Reka tugeze hano, ni kuvuga ngo impapuro ziri mu bucamanza, mu bacamanza hejuru, mugabo dosiye akayirondera akayibura bayivye, nibo babinyuruza. Ikicinda yoye n'uburofa gusa mu mutwe kiraza kuvugira abantu ibintu bitagira ivyemezo ngo uvuga ngo bari kiwerewe. Ariko kandi namwe muravuga ikintu n'igihushane cacu, muravuga ko abanyororo benshi batari ibibazo leta, mugabo mwebwe nyene akaba ari mwe mugumiza abanyororo benshi mu busho. None dufate iki tureka iki? Ndayoye kigabo kitagira amande kora neza, ni kuvuga ngo abanyororo ngo batari ibibazo leta, mugabo nibo bagumiza abanyororo benshi mu busho. Ni kuvuga ngo abarundi benshi bapfungwa bazira ubusa. Ibije nivyo mvuga je, ibi nta fact hari kiretse ubugiye n'uburofa bukurimo. Eka ni cyanavuze ezagira ico nabeshi cyarico kivuga ivyomba mbeshe kugira ngo nzingahanda bisigura. Ayivuze hari abacirirwa imanza ntibari kugwe kandi bikaboneka ko ya sentare yamucira urubanza, mugabo pariki gakivuga ngo mugumizeyo. Kugumayo rero imyaka n'imyaka ikarengana. Imyaka je mvugira abantu baguma mu busho imyaka n'imyaka bariko bazira ubusa. Aho ndahavuye nagoma garuke kandi ku by'ubusho. Nyakwa mushikiranganje ntiyenze mu gihugu cyacu cy'u Burundi ashobora kuba ari ubusho buzwi n'ubusho butazwi. Muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi hashobora kuba ari ubusho buzwi n'ubusho butazwi. Iki cyure ngaha ibyo uvuga nta fact bufise kiva kuvuga nyinyi kijuju bane batuvugira ubu bw'ubusho butazwi bariko baravuga urabizi niba abantu uzawumva ngaho ngo banyurujwe. Muti kubera iki? Turumva abantu benshi bafatwa, imiryango ikumva ko abantu bawe bafashwe, mugabe karondira abantu mu busho buzwi ngaha mu gihugu ikababura. C'est ça. Murumbi ibijuju byo tubabwiye yuko aje hari umugabo ntabankwiye guhana umwanya wanje ndiko ndavuga. Ibi nivyo twitwaye ko turavuga. Tugomba bano bantu baba baburiwe irengero tumenye uwabatwaye n'ivyabaye. Kugira ngo abanyamahanga ntibakomeze baza ngaho bavuge bati mu Burundi abantu buranyuruzwa, nimba hari habagizi ba nabi baba bari behind yuko kunyuruza abantu. Kijuju ngangoro agakopya makuru kwa kuraba canke bari yabo basangiye je no sepa inzira mugabo mu nyuma kabaponda afite ni ntaho fatwa nshitse hano buriya nta byangombwa afise, buriya apfa kugendesha imodoka agira gute. Cengiye ndasubiza buri kantu kamwe yagiye aradebagura ngaho n'amatunu usanga namwica n'ibitutsi. Ariko reka ndeke icambere hano jewe sishobora ngaho gufata umuntu ngo ni umugenzi ngo turaganira ariko akura amafuti ngo ndamushigikire ni ntaho fatwa. Je ntandukanye na mwebwe, je nta bufana bw'inkozi y'ikibi. Uno musi tumenyanye ejo ngasanga uri inkozi y'ikibi ndagaruka nkavuga nti jewe uyu muntu ntitugendana n'inkozi y'ikibi. Cyo ni cyambere. Icakabira habereye ikijuju muri Amerika namwe nashobora gutwara imodoka atagira ivyangombwa. Sinzi umuntu yabivuze, urabona n'umugabo usaba ubwene gihugu za Rwanda zaye aho ryari numvise uvuga ngo president kame ngo umukuru w'igihugu cyacu ngo nanje ngo ndi umwana wiwe. Ari okay? Cyagiye cyadebagwa ibintu byinshi naho byari bitandukanye n'umuntu amyira umusero. Reka ngaruke kuri kano kantu kukajanye ngo abasi b'igihugu. Je nta maso b'igihugu je ngaho ngira ivyo birabaraba n'ivyabo ni mufise inzigo y'u Rwanda. Je ntazo ngaho ufise y'u Rwanda jewe. No, inzigo yiki dupfikije ntacyo dupfa. Abagifana bagisangiye abasi b'igihugu naba bagenda bakakora ubusho ngaho mu gihugu butazwi. Ni Kagame aza ngaho mu Burundi gufata abantu akabashira mu busho butazwi. Ni Kagame aza ngaho mu Burundi agafata abantu akabagiriza amadosi atari yakabafunga. Ibintu mu mutwe bitagira ubwenge. Ngo vya M23 ivyo Rwanira ndavyemera. Niyo gomanda bihakana ndavyemera. Ivyo Rwanira ndavyemera gose cyane. Ndavyemera. Bege abanyekongo bagena ngaho bakajya abanyamurenge babaginyama wari ugungaraye gutagiye ngaho kubatabaritse. Tuje mu byo mu Rwanda ngo nasabye ubwene gihugu banyarwanda hari video ngaho je mfise ngaho nabasabye ubwene gihugu
kandi naho nobusaba birakwiye. Tuje ngo kuri Kagame ngo ngo umukuru w'igihugu cacu cahe ni umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ariko perezida Paul Kagame w'u Rwanda naje bashiremwo ni nka perezida wanje ndagisubiyemo ndagishira mbeko mugena mwe kwibatisimu mukavyagwa ndaba ngo ni mama wanje wo kwibatisimu ngo ni papa wanje wo kwibatisimu ko kabari mama wawe abari papa wawe. Perezida rero Paul w'u Rwanda ndamwemera kuko mwigiraho vyishi byo kuyobora atandukanye n'ibi biwerewere. Ndamwemera ndagisuwemo ndamwemera. Apane kwa vango ni perezida ngo w'abanyarwanda we bonyene naje bashiremwo ndagisubiyemo bashiremwo. Abe na perezida wanje umuntu wese afise ibitekerezo bizima bamushiremwo nanje. Umuntu afise ibitekerezo bizima bamushiremwo. Nabonye rero ubundi bujyama ngahade bagurango yagize ngo muri Amerika ngo ntacokora to muri Amerika kugera ntaca bumukire mana kigo. So reka ndangiriza hano ubu ni nyaborofa bwa kino nyene kidabagirika ngaho rero we ndayanovye ureke kuza ngaho wivyimbisha uvuga uburofa bw'uburofa ngaho utazi nibindi ngaho nyene byo kudabagura ivyo debagura ukore nk'umuntu muzima tuvugira abantu bo mu gihugu bagowe. So reka ndakarangiriza hano nibiba ngombwa ari ibintu ngaho tukende tuzobisubiza ko ari ibintu numva yasa nk'umuntu ari karanyanyagura nkare gufata uwo mwana ngo usubiza mu byo bintu ari karanyanyagura. Je ngomba ko umuntu abaza mvuguruza ku bintu navuze afise fact mugabazane ngaho burofa bwo kumbwira ibijyamo no kudebagura byonya atakintu amaze mba numva nk'umuntu mu kanwa ari mwavamwe amazirano kingaho je reka barasadagurika twikomereza kandi rero ngaho nabwira wenda n'abantu n'abari muri Afrika batubona uko umuntu yimagina Amerika akiri muri Afrika ntabwo ariko ayisanga numvaga ari hano nzasanga hahandi gitangaza rwose. Rero impamvu nabivuze niko bararaba ngo urumva ngo nageze muri Amerika ngo bungo ntacogora jutogura urahagera ukabimbwa. Cyo ni cyambere aho ni muri Amerika urahagera ukabimbwa. Ikindi gira kabiri naco ntagira abantu bazabahenda ngo muri Amerika ngo hageze ngo curonka ibintu gusumbya bari muri Afrika. Yego kubwo umutekano kuko urumva umutekano wawe uhari urakora utuntu wowe ukiba kunda kibako mugabo Afrika niyo nziza mwana ashaka gusumbya Amerika. Gusa byabindi nyine by'abandi bakundinda murabize namwebe yerekanye iby'ibiciro mwe n'ubiko biragenda bya biciro n'ubundi bigeze kuri 40 umengo biko birarenga 40%. Ibyo bintu rero mu buza bose twari igihugu kabara kamara amazi taux d'inflation ya 40% ni bisiga ubwenge byongereza ubukene byongereza ubukene cyane n'ubushobozi bw'ubunguzi mu gihugu. Ibyo amadeni biguma vyiyongera amahera ari mu bubiko y'Ibanki Nkuru y'Igihugu ateraja mu sindwi zibiri imbere ateragabanuka cyane. Ibijanye n'iburagi bitanzwe nk'endo nk'igitoro ubuhona kamara amaza nk'ikoro ngene tubivuga zarufye ravuze ngo igitoro bene amadevize nivyo bimuraje ishinga ho mu mutwe bivyo bimuraje ishinga mugo mwene gihugu hariya ibuhiga arafise kinde kimuraje ishinga ugasanga miliyoni 10 na zibiri muri iki gihugu ibikuraje ishinga sivyo bimuraje ishinga le problème que vous avez mwebwe abanyepolitike muzi ko ico wiyumviriye ari abarundi bose baciyumviriye ni kwawe abantu bicaye Bujumbura kwirigara hajya kuri kontwa ivyo biyumviriye bagaca bumva ko ari uburundi bwose bwavyumviriye no hinduka. So vyanda yanovye nivyo bindi bigungu mukabiteye nkawe umviriza abarundi ngo nta nubwo bakeneye igitoro n'ibinyobwa by'abarundi bikenerwa mu buzima bwa misose bw'abantu naho bigeze kopire y'amatara tumuga ingomero ziraza ariko bwatukuma tubona iby'amatara taho biri kubiraja amazi internet reza internet sinzigira murabona higeze abarabara rezo routier haruwa kuba ihe ya myaka 40 tarasubigwamwo kaby'indege habyo twa turavuga mu bikorwa remezo urumva nihegurije mu gihe iby'ubutuzi tamedeniye amafaranga leta rero sete fiscal amafaranga ava mu makori ngo aziyongera ku miliyari d'amajana 2 ugacuraba amatax yashizwe ko ingene ari karatera ba umurengera amatax ibintu ibyo bito bitari document administratif ingene ziko ziraduga igiciro akarorero nayo marodovance canke ama license ku bantu badandaza ibinyobwa vya Brarudi
amalisansi agenda arava ku miliyoni 4 10 20 30 50 mu bihe yongera ku buryo butanumvikana. Hanyuma gatatu turaba ingene bijanye n'amafaranga bitari dépenses de fonctionnement, amafaranga y'ubuzima bwa misi yose y'amamisho n'ibiki ingene ari kariyongera guma yiyongera miliyaridi 200 yiyongera. Karaba tuzorane neza ukaranka muri presidence ugasanga kuri budget y'umwaka uheze miliyaridi 70, ubu ni miliyaridi 121, miliyaridi 50 ziyongera ko zirenga ni hafi inshuro zibiri. Muri defense kuva ku miliyaridi amajana 180 na zingahe na hafi 90 ukaja ku majana 670. Tutagiye byaburusho ugacuraba rero mu bijanye n'aya madepense nyene ingene amafaranga yishurwa ku madeni ari hafi 40% y'amarosete. Nukuvuga yuko uravye ubushikiranganje bwiga ca leta amahera utegura kuzorya kubera amadeni nukuvuga imiliyaridi zirenga 1,000. Nukuvuga hafi 40% y'amafaranga atozwa mu gihugu aragenda mu byo gusubiza amadeni. None twumva isagadirizo riba ari rihe? Cishinga ro kumokora amaso kamokora amaso nyenya kumokora amaso ngo nabandi batekereza nkawe. Ibi byose hano bavuze n'icuma na Moses bivuze ubu buzima nibwo abarundi tubayemo. Ikigoryi kigeze mu mahanga mu bihugu byo mu mahanga kuvuga giti hari ibintu dukwiza mu mahanga reka bino bitekerezo tubiterere mu gihugu. Iyi ngingo siyo, iyi myitwarire siyo. Ubwonko yakuye mu Burundi akiri hano nibwo bwonko akigira. Nta nitera imbere yigeze abona. Nk'abantu mutekereza ko nta nico mumaze. Nimero ya mbere kunkona ariho mukumba ariko bazotumbera iziki urutoke bazotubwira tuzokoza mu mutima rutubwira hari ukungene twarose amanota atari meza cyane bivanye n'abo bantu babaseneye. Ariko rero abakanyara rukamba sekuri nkona bonetse bavuye mu yindi migambwe amaseneye bonatse yuko atazatumbereza ku nkona azomenya ati umuntu atse ko atazatumbereza ku nkona azomenya ati. Mwabyumvise umuntu ngo azi ko atazotumbereza ku nkona azomenya yacu. Ni kuvuga ngo umurundi atazotora inkona azoca hunga igihugu. Ibi rero je nk'umurundi ncambaza gute umurundi nk'uyu avuga yuko umuntu adatoye ivyo bagomba ngo azoca amenya yaje hunga igihugu. Mugabo nk'ibi bigabo by'ibirofa harimo vy'indano vye aba ntibabavuga kuko bashigikiye ko abantu badatoye nk'inkona baca bahunga igihugu. Uyu yafashwe mu bindi bihugu byateye imbere harimo iby'abazungu ntabwo bavuga ngo datoye iki uzoca umenya yuje uhunge. Ntibibaho ivyo ubwo bugizi bwa nabi barabureka. Reko bambereka bya bindi ngaha baca ku ruhande kuko jewe nirinze kuza gusubizana amajambo y'uburofa bwo umuntu aciriritse mu mutwe. Ibi murabigwana. Ikindi nyakuba mushikiranganje kuri kida kintu c'indege kandi cama cavuzwe cyane nimba kiguma kigaruka nuko bigaragara yuko hoba harimo igifungo. Ziriya miliyoni 337 zirenga zamazitegekanijwe vy'ukuri iyi ndege iriyo kubera impamvu izihe? Ni impamvu yuko iri kirakorwa? Ni impamvu yuko hano kuri aeroport y'u Burundi aha kuri Merikero Ndadaye hoba harabuze piste canke parking yohagararako? Bitwarariko ngira ngo mwabyumvise. So mbwira kumwe muri n'ubwenge umuntu ngo yanka igihugu cy'u Burundi. Duhera kuri kindayoye nyene hamwe n'abandi. Indege imaze imyaka 11 muri garage ko mukunda Burundi bibaho. Buri mwaka ngo bashora miliyoni 337 bagiye kwirihira indege iri muri garage. Ubu rero n'ubwenge mufise muri abakunzi b'igihugu genda umwasi w'igihugu muri abakunzi b'igihugu. Indege imaze imyaka 11 idakandagira ku Burundi buri mwaka mutanga miliyoni 337 bo muri ko muyikorera muri garage. Mwamara kuza muza muntu akugorukonda muri leta mu gihugu hari ibintu byinshi bikenewe yuko bihindurwa. Ibyo byose bisabwa yuko twese muri usange tuzobihindura. Upana byo kuza guterana ubujambo twirata ibyo twirata n'aba barongoye ngaha nkibarongoye ngaha.
hari ibintu tugomba ko bihinduka mu gihugu mu gihe mutaje nk'abarundi ngo twicare hamwe tubivuge vyicarigwe bihinduke mwege nibe bantu basiba igihugu ahubwo umuntu abakwiye kubirwa ko mugahera niyo mwagiye